Tunda juhudi. Icyubahiro n'ikaze reka ndakiguhewe umuntu uri kuradukurikirana je Muzik izina rya Ntari Clovis television ya indi nyene musanzwe mumenyere ni DFTV misi yose tubazanira ibintu bimeze fresh mu ntumbero yuko tuba tubemerera nyene ibintu bimeze neza ni Buja Flavor n'abariyenge ndundi abakinyi b'amareresi byinshi bigenda muravuga canke byinshi mugenda murumva muravyumva ubwa mbere muciye kuri DFTV n'abasore babiri we love Muzik niko musanzwe mubazi Facebook yabo we love Muzik Instagram ni official we love Muzik kuri account basanzwe bashirako indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi ziryoshe ni we love Muzik nyimbo taragira subscribe bigira ubunyene tubandanye kubana nka famille nini reka nze ndabakira abasore bacu muri studio DFTV Tunda juhudi. Apere zose kupa inamba zose bloka uyu mwana arandenze yanshanze atumye bose mbikata azotumanishira down inyuma yiwembe bouncer kanizi nk'icyamamare umutima wose akana kacaki call me Mr. Yeah. For your love, girl. Please, baby girl, let me be your somebody. Smoke cigarette, drink a beer. Naweza acha, but follow your love is unstoppable. I fine girl, please come in my way. You so miracle way. Baby, I go dance for you like a microwave. I way. Fine girl, please come in my way. You so miracle way. Baby, I go dance for you like a microwave. Yes, ni indirimbo ya We Love Muzik isanzwe iri kuri account yabo official ushobora kuja kuyiraba ko nawe ukagira icivuze ko ni indirimbo iryoshe ni bano basore baje neza mu muziki ndundi bariko barabikora neza ni indirimbo bakoranye na Vichou Love ni indirimbo nyinshi basohoye ndetse basanzwe bafise na EP isanzwe iri kuri iyo account yabo nyene ni We Love Muzik. Welcome maze. Asante sana bro. Meze neza. Ego turashima kandi namwe twize ko meze neza. Uno mwanya turiko turavugana n'umusore umwe muri Love Muzik. Amazina yahawe n'abavyeyi ninde? Amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Aransabiye Fernand. Muga benshi banzi kuri DJ Fernando ko sanzwe ndi no mu DJ. Yes, Fernando wagiye mu muziki usanzwe ukora umwuga w'ubu DJ. Kweki wahunze umwuga w'ubu DJ muga winjira mu muziki cyane. Naho nahunze ko nino sanda cyabikora ntabwo ndahagarika ariko gusa novuga n'ibintu birasa n'ibijanye kuko uri mu DJ ukaba umuririmbyi si ibintu biri kure na kure si nko kuba umucuruzi hamwe no kuba umuririmbyi urumva ivyo biratandukanye. Yes. Yeah. Karibu mtaa tubashimire fresh na pendeza. Jineti zinaanguka morali ngapi mzee? Twende mzee. Nakabiga toya cyane ariko ndashaka umushahara uravuga ngaho umusore wasanzwe bamuzi ku mazina go yagute yahawe n'abavyeyi. Bon je nitwa Kuri Mary ariko umuziki wanise Gusto Melanie. Yes, umuziki mwawutanguye haraheze igihe kirekire mu utanguye no muziki makuru dufite tusaye tuzi ko ni muri n'abasore babanyagitega mwatanguye gukorera igitega mwatanguye gusora mukiri igitega cyane mwatanguye imbere yuko muzini Bujumbura. Turi gitega twarahuye just bisanzwe turaba bagenzi muga turategura indirimbo ari indirimbo yitwa Icyamamare twanditse tukiri gitega mugabo bivaye na quality twashaka indirimbo zacu ama studio gitega byaratunaniye kuyakorera mu kwera twaguma tunumengo hari ikintu kibuze nta ndirimbo nimwe tugeze dukorera mu ntara ya Gitega twarihaye umwanya turarindira kugira tuzokora ibintu vyiza twatanga gukorera Bujumbura na Colida Magic hamwe na Amiri Pro. Ibintu ni vyiza bano basore bariko barabikora neza. Urugero muri ko murashika ko kugeza ino saha canke ingene muri ko murabikora muri ko murabishima plan mwari mwapanze mubona izo muri ko murashika kugeza uno mwanya. Ahubwo mbere ibyo twapanze byari bito cyane twashiye duhura n'ibindi biturenge kuko twaragiye turaronka abadufata mu mugongo guhere kuri Landres twafatanye guhera ku ndirimbo yacu ya mbere
no kuvuga ni chance twagize twamahera duheruka kwisopa nayo ku ndirimbo yacu ya mbere naho nyene audio tumaze guhura na Landry nta nindi 10 turasubira kwisopa yani ibintu ni waguma bikora ya munyuma duhura na Don Brighter murabona kajya gapira yambaye ariko DB Music Don Brighter we ivya karakora sinzi ngira ni buza kubivuga yes ni umusore karabikora neza ndetse karabafasha abantu basore runo rugero bariko barashikako twovuga ati nawe afisemwo ibintu byinshi ariko ararufasha ino ndirimbo Malo niyo ndirimbo kugeza uno mwanya mufite Malo ni Malo kubera iki indirimbo zanyu nyinshi hariho Malo hari Malo utuntu tugenda turafatana tugenda dusa kubera iki n'abantu benshi hariho n'abafanzi babintu yambwiye ati kubera iki indirimbo zanyu utuntu tumwe amatarito y'indirimbo agenda arafatana gafise utuntu twinshi dusa ya novuga twari ubiriye twabagomba twore EP kandi akenshi da dropping you so indirimbo standard cyane kuko twumvira kuko twumvira akantu gatandukanye dushyira mu creativity umuntu premier mani yabona atari tuyizi indirimbo azucagira amasiko yo kuja kuraba mbega izi ndirimbo zimeze gute rero novuga ni success kuri twebwe kuva EP isohoka indirimbo zose bari ko bazakira neza ama kuba twashimye kuza turashiramo utuntu twa low tangira low so nico gituma we love music ya ngerageje no kumunganira kandi yitwa Gusto nanje ni Fernando urumva na umva ibintu bigenda biragwana mu mwanya wari wose we love music indirimbo mwasuranye na Vichou love uko ijya ndirimbo mwayisohoye muri studio cyangwa ugene mwayibona niko mwagiye kuyake niko mwabonye abene gihugu bayakiriye mu buzima busanzwe bwa mbere tubanze tumushimire Vichou love kuva muri The Fighters umuririmbyi azwi kuri byinshi nararibonye rero twe kwiyumva nka love music ko twumva dukorana n'umuntu nk'ujyanye bifise mu burambe ntabwo batwari dufise umuntu twavuga ati araza kutuzanira natwe public yiwe itwumvirize amabigenzi neza biryoye cyane kurusha rero novuga Vichou love ni umwana mwiza twakoranye neza twaranatanga ko umusombe tujya muri studio ndibuka twebwe indirimbo twamaze kuyitegura ariko Vichou bivanye n'uburambe bwiwe twararirimbye duhejeje nawe acaratora microphone araririmba so naratangaye wamengo twe twabiteguriye hamwe kabisa novuga rero hari hose respect to him kandi yadukoreye umuti indirimbo bayifashe neza abantu yes fresh indirimbo iri kuri account yabo official we love music ni indirimbo igeze ku bantu bamaze kuyishima bagize like 3,700 indirimbo igeze ku bihumbi ijana na 41 amajana 240 ni indirimbo yasohotse itariki ndavye ngaha kuri account yabo official we love music indirimbo imaze amezi 4 isohotse ni nayo ndirimbo tubona kuri account yanyu ifise imaze kurabwa n'abantu benshi ni yahe target yindi mufise kugira muronke ikintu kizokora hino diriye novuga ni dufise target kwanza ubwa mbere si iwacu gusa na management turimo kwanza irafise target irafise ikintu shaka ko dushikako novuga ni turako turagerageza kwagura kugira ngo turonke indirimbo isubiriri kuko na Malo deja mu munsi umwe mu misi 2 maze bikora neza igomba igere ku 30 no kuvuga yuko nta uramenye izoherera ishobora nayo kuyisumba bivaye no kumwe twe turayibona ingene iri kiratangura ariko target irahari kuko vuba Imana ihadushikanye turashaka gukora indirimbo hanze y'igihugu kandi turizera kandi izo bari collab turizera ko izohaviza ikarushirizaho bivanye n'intambwe twari turiko izodukura idushikane ku indi ntambwe ni nino ndirimbo nyene ya Vichou igeze ku rugero rwiza abantu bose bavuga ati iyo uvuze we love music ino ndirimbo iraza imbere mugabo nino Malo ni indirimbo irikira bikora fresh muri budget flavor irikira fatisha ndetse n'inyuma y'igihugu turiko tubona ino ndirimbo irikira tera intambwe nini ku rwego rwo hejuru ino ndirimbo Malo uko mwari muyitetse kizoshika mu bantu nubwo itaramara iminsi murabona igikorwa kirikira gikora cyaya Malo ni success kuko iyo no kuraba niyo twagize na title ya EP rero video twakoze abantu bariko bayakira neza uhereye ku basanzwe bari muri circuit y'umuziki ngaho iwacu mu Burundi no hanze turonka ama feedback atandukanye batubwira guys ko haje indirimbo Malo in fact bariko bayakira neza cyane Malo ni indirimbo yiganje mu icongereza cyinshi cyane kubera iki novuga no musitiko tugerageza gukora imiziki iri worldwide tugerageza gukora imiziki itagira imipaka kugira ngo nimba twebwe abaririmbyi b'abarundi twidoga kwera iki tudasohoka kwera iki tutajya gufata ama marché hanze
ni kubera kumbure peut-être turirimba ibintu batumva kuko tuvyemeranye neza ego ikirundi n'ikiwacu nico cyatwibarutse ariko hari ahantu henshi kitarashika cyane kuri ino si so that's why tugerageza kuririmba icongereza tukavanga n'indirimbo zimwe z'iwacu kugira ngo uriya ari hariya yumve ko ino hari abandi baririmbyi bahari kandi babyifatamwe neza. Yes. Regarutse ku kindi kibazo, ino ndirimbo Malo mwayisohoye yashitse mu bene igihugu ndetse yanatanguye gufatisha challenge, turiko turazibona benshi bariko barazikora, video yarasohotse imeze neza. Ino Malo niyo ije hejuru ya ino EP yanyu? Malo ni title ya EP cyo ncambere kandi nayo ndirimbo itangura muri EP ukungene twagiye turazitondeka. Novuga nti Malo niyo ndirimbo misanzwe yari principal muri EP yacu, niyo mpamvu tuyitanguriye ko kuyikorera amasanamu kandi siyo ya nyuma. Bisigura ko na zijya zindi ziri muri EP muzozikorera amasanamu? Ego zokorerwa amasanamu izokurikira indirimbo bakunze cyane yitwa Away, niyo tuzokurikiza amasanamu yayo. Turindiriye umwanya twihaye, hageze muzobibona. Ino ndirimbo Malo hagati yanyu muri babiri ninde yazanye title ino ndirimbo? Izo title zari zariyumviriwe ko cyane kuko oya murafise umwe muri ko murandika mukavuga ati indirimbo tuyisuku kumenga yoyoha, abundi akavuga ati reka dufatire kuri iyi nyene niho nyene shaka kuje. Ya novuga amatitre yaziya ndirimbo twayimviriye umunsi umwe ko twarimviye nta kuntu iyi EP ko ubusanzwe aturongoye CEO wa DB Music yadusabye ko twokora EP tukabihurizako turatora amatitle kuko twateguye ko tugomba tugire EP. Turatora amatitle atanu hama turazandika twisunza ayo manuze icyo basigura ubu byarazaniye nanje nkazaniye indi twagiye turakorana ko turi babiri. Muri babiri mukora indirimbo z'urukundo, sample sa n'urukundo, ni zaye true story mu ndirimbo maze kuririmba hagati yayo bakavuga ati akanaga true story? Never. Indirimbo yitwa Never. Ni yo. Wewe nawe uraza kuvuga ati ndirimbo nawe uramvuga nimba hari ico. Never ni true story kuri uwo? Ego kuri umutipe bari bamuhevye mba bitashikiye jewe na manano sama message ambira warandirimbye. Rero novuga akenshi n'ibintu bikunda gushika cyane. Amanibuka muri kariye yanje ibintu zupfa nibagiye nayo indirimbo yitwa Never, indirimbo naririmbye kiriko kiranze nakavuze yaraba wewe kore sana. Yes, byiza umuziki mwawushitsemo mu mazemwe ikiringo hafi cy'imyaka 3 muri ko muregera kuri 4 mubirimo neza. Uko mwari mubyiteze niko mwabisanze? Uko twari tubyiteze siko twabisanze, ahubwo twasanze birenze. Kuko novuga ni chance twagize yo gutangura umuziki, karonka abantu bagukorera ama video bagufasha ama support atandukanye. Arabamaze minsi ubwo ari ubuntu bwacu novuga Imana. Arabamaze muri kariya myaka myinshi ariko bafite indoto zo gukora ama video zo gukora ibintu kandi n'ibintu mumaze gukora bo batarabikora. So novuga ni ibintu tutari twiteze novuga Imana kandi twongera dusaba ibandanye dufata mu mugongo ko ndabifurize kubandanya mutera imbere ndetse muwandanye gushika kure kuko muri ko murabikora neza muri Buja Forever. Muri n'abaririmbyi twishimira kugeza muri no mwanya kuko muracari bato, muracyafise imyaka yo gukora, muracyafise n'ingufu. Abwira ati ko haje mujisho ni mukubite mu mbonero. Wahe muririmbyi ngaha mu Burundi mwifuza gukorana nawe imbere yuko mujabuka inyuma y'igihugu? Uvuga ati uyu muntu turamukeneye vuba byagihuta. Novuga ikizokurikira ubuvuba cyane ni kuja hanze y'igihugu ko si kera cyane mugabo aha mu Burundi hari abaririmbyi benshi cyane baririmba neza, ni benshi cyane. Hari habo twakuze dukunda nino saha baririmba indirimbo zimeze neza. Rero twebwe bivanye n'ivyo tuzoba dushaka tuzogerageza kuraba umuririmbyi dukorana nkuko twatangiye tugakorana na Vichou, niko tuzokorana n'undi kuko mu Burundi umuziki wacu urateye imbere cyane, gusa habuze gusa abantu bashiramwo amafaranga kugira natwe tuboneke cyane mu bindi bihugu. Yana handi mu Burundi zokorana n'abantu benshi ko ni benshi baririmba neza. Ego tugiye kurangiza ikiganiro mugabo sinogena nabahaye ijambo kugira umwe wese kijya avuga ati ngenda afise cyo kubwira umukunzi wanje, umukunzi w'umuziki, reka ngene ndakimubwiye kugira nawe akimenya acumve. Support zanyu mukeneye babahe ibyo mukeneye, mushobora kwivugira kuri microphone za DFT mugasanga birashikiye bajyanye ne mwifuza kubishikira. Karibu duhere wawe. Ico no saba kwanza no banza gushima kwanza ku bantu urukundo bako baratwereka. Aba bamenyesha makuru
ni benshi cyane bagenda badufata mu mugongo ntabwo batuzi bamwe baratuzi abandi ntabwo batuzi mugasanga umuntu areka aragufasha gutera imbere nongera ashimira kandi n'abantu ashaka kugira partage ku ndirimbo yanje atananzi cyangwa akayumvisha umugenzi ugasanga nk'abantu 10 barayikunze kubera umuntu umwe gusa atanukwanzi numva na Jesse nshaka kumumenya mugabo ndabona ko ngene biko biratera imbere hariho kumbura abantu bariko barabikora atavyonzi abantu ndakunda kubashimira cyane hama nkasaba cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi gukunda umuziki muri rusange w'u Burundi apana kuraba ngo je ngo nkunda naka ngo ivyuriya ntavyo no kumviriza ngo ujya ivyo nivyo bituma tudatera imbere nimba James nimba umugwi Love Music dufise abakunzi nka 15 nakarorero ubundi mugenzi wacu nimba ari nka MB data cankende akafise nk'abandi 15 n'undi 15 wasanga bajya biwacu bavuga ati twe rero nakani yasohora bijya ntavyo tuzokumviriza twe ni banaka gusa ntituzotera imbere muga bajya badukunda twebwe bumvirije nujya acagira abantu 30 kandi natwe batwumvirije nuko hagiye ku wundi ni 45 no kuvuga uzosanga indirimbo zose zateye intambwe imwe byose twidoga ku ma social media ngo ntiziduga ntizigira ikini kubera hari habarika no kwiraba kubera avuga ati no banda muteje imbere kandi je nshaka kuri yari watera imbere ya no basaba rero bakunde ngaho nyene tutaraja kure fatiye kora ko uvuze ndadusanzwe ukurikirana imbuga nyinshi za Facebook Instagram sanzwe bikurikirana ivyandikwa kura bibona hari benshi bamaze imisi bavuga ko mu baririmbye ndundi atarukundo rurimo nawe ukabucongeyeko ivyo bintu nawe ni kubibona ku bwawe novuga abaririmbye b'abarundi ahanini biravye kera je nahora mbona ku mafoto baba bari kumwe bagize iki muga bagiye guteranwa n'abafana hari amakomante y'abafana bagira ugasanga none abafana mufana avuze ko nabice bisigura ko n'umuririmbyi nawe nyine acakiza kagagifatira urashaka kubura umugenzi wanje yes tukayaga ukambaza naka dufate ko yarundi muri bitaririmba naka gute sinabya ya mutipe wapi imisi kunuko anako hari abantu sanga biyemera ti imisi kwere namufuse ubivuze atana inzigo irimo muga ukuntu uza kumuha message uza kuyimuha ukundi kuntu bice bituma nanje nyiyumvira nabi cyane kandi cyo usanga kumbure nabivuze ari ibintu bisanzwe canke atana ama commentaire menshi nagize ugacurenze ko bavuga ati ushaka kubwira umuntu A akumva B agacaja kuvuga C yes uri yabwiye C akumva D urumva bice bibintu bigenda birafata ya novuga hari gihe usanga abantu bateranijwe n'utuntu bitavuye kuri bo bikava ku bandi bantu muga novuga nti urukundo rurahari kuko nka twebwe ni benshi bako baratwereka urukundo guhera kuri ikiri ku akiri Sadbi Fizo baramaze kudupromotinga bamaze kwerekana ati aba bahungu no kunuko ba BARIRIMYI ni benshi bamaze kutubwira no kuvuga urukundo rurahari gusa hasigaye ko turutsimbataza sinzi kumbure muga ntazibana zidakomana mahembe hari kumbura bo badahuza canke iki muga turiko turagerageza turabe urunganwe rushasha ko twokura dukundanye yego no mu bajournaliste aba bashasha nawe tugiye kugira akantu kiwacu musaza nawe mu gusozera rya jambo wumva utogenda utavuze navuga byinshi yabivuze ariko navuga ngerageje kumwunganira babajije ati kwereka atakunze harimo abartiste bo mu Burundi je nibazangira ngo bapfubukene bapfa amafaranga yabara kanoti kinjira bose ndagenda fise amahususo yo anje muri muti wanje bose ego umuziki turawukora mu Burundi mugabe bivanye na dogyo buriko ntaragira ko ari umuziki wonyene gutunga yes rero benshi usanga agoma yifokasinga cyane muri uwo muziki rero akaca atangura kushwana n'abana bari yakaravuga rya muntu nerekana ko ndamwemera aya mu marché usozo cyatwara bazashaka kumengo ni kingi wende ariko uravye ahandi biratandukanye usanga David aramugara musikiti kuri stage kandi bitanga urukundo ko ujya mufana uko yakari bivuga ujya mufana ari umufana ashaka kuza kurorera juste kuko uzavuga sinze kubwirwa mugabo atari kuvuga ngo akunda cyane wewe yakazabona par exemple bahamagaye nk'undi artiste nawe akunda acavuga wow barakundana baba ukuvuga we aho uzokorera show hose azogusanga yazovuga tujya mu vraiment ni peace ikindi kintu naco no kongera ko novuga dushimire cyane abariko baratwakira neza nka Love Music tugitangura kuri jewe ni intango nta n'intambwe turatera babandanye badushigikira ndetse n'abamenyesha makuru bakora ibintu byose bitandukanye mu bintu bijanye n'umuziki intambanye nibuka twigeze guhura ubwa mbere nuko tugitangura ntiba baragutahura hari amamedia menshi bakamurungikira indirimbo ndashaka promotion ndashaka iki akakuraba hirya mugabo abonye ndikuhaje nk'undi muntu akakwegeza imbere akacaza ni baba nditi bakubona uteye imbere ngo naragusengeye cyane iki
arabona ko abantu tanguye gushika ashaka kwiyegereza nongera nshimira cyane Landry sibona yose umuntu wa mbere yatubonye navuga tuvutse ijya mbere mu muziki arageza yadukoreye ibintu byinshi cyane rero nongera ndondera n'abandi bantu bameze nk'abaranda bashobora gufata umuntu apana kujya gufata umuntu ngo namubonye bose bari baramuraba nira mu investisamo ejo cyangwa hirya y'ejo azuca ukareka amadute ukavuga ati juno umuntu ndamuravye reka na investisamo ejo cyangwa hirya y'ejo umusejame ashobora kuvamo umuntu akomeye cyane natovamo umuntu akomeye cyane we wahashitse anazo gushimira rero mvuga ati bagwira ari benshi bafite umutima wo gufasha dutumire n'ama companies yo ngaha mu Burundi dufate mu bigo umuziki wacu wo mu Burundi usohoke dukora n'abartiste bakomakomeye hama natwe turabe ko iby'abandi bamaze gushika ko abenshi bavuga ko badusize natwe turashike ikintu cya mbere kunda kumbabaza mpora numva ama commentaire menshi kuko nakugesha uraririmba neza ukuri mu Burundi ijambo rirababaza kuko ucubona umengo mu Burundi bari bakiranye turi muri bya bindi namwe mugo nico gituma mu rugo rukaruto mwaje kugira uwo muziki ndundi nyene uvuga ati ngo muri mu Burundi mu dutse turi twenyene rero byoshoboka reka rero bishoboke katima mu bisabye kuri micro zacu ndetse turazi na diri nyinshi zigiye kuza kuko abasore bakeneye gushigikirwa baracari batoye bafise na talent nziza zo gushigikirwa kugira bashike kure I hope diri zigiye kuza mwe gusa mukomeze ibikorwa byiza bimeze fresh ibikorwa bizivugira uvuze neza cyane ndabashimire kubona mwaje tubashimire cyane twongere dushimire n'abakunzi ba BFTV kandi twizere ko atari jya nyuma mu dutumira n'undi munsi ni nabakenera urumva taya muri tayari kuza ego na cyane cyane wabonye ko tudacegwa muto kwisa abakunzi ba BFTV rangire kandi abashimire ntari Clovis nyuma ya kamera ari kumwe na Dori yagerageje gukora amasanamu amera fresh ijwi rimera fresh nyimbo taragira subscribe bigira ubonye na hama tubandanye kubana neza dusubire mu bindi biganiro bikurikiye BFTV Tunda Juhudi.